jewe nitwa Harimenshi Alexis. Turagushimiye cyane Alex. Murakoze nawe. Tuhava tuvugana ku bijanye n'indwara z'igitigu. Mu gifaransa les hépatites nibyo tuza kumara umwanya turi kumwe na Alex tuvugana. None Alex dutanguye nashaka kuko ari indwara zifata igitigu kimara iki umuntu kitumariye iki? Murakoze ku ico kibazo mutubajije nkuko mubivuze imbere yuko twiga ibijanye n'indwara z'igitigu ni biza ko tubanza kumenya akamaro k'igitigu kugira ngo umuntu amenye ati nicaba kigwaye gisinzikaye nzoba mpomvye ibi. Rero mu vyigwa vyakozwe n'abahinga basanga yuko igitigu gikora mu mubiri w'umuntu ibikogwa byo twita fonction physiologique birenga 3,500 nkuko tunabisoma mu gitabo kinini kivuga uko umubiri w'umuntu ukora bita physiologie humaine. Mu ivyo bikogwa rero igitigu gikora harimo nk'akarorero gufata ibintu vy'ubumara vyavuye hanze y'umubiri, ari mu binyobwa, ari mu miti, ndavuga ibintu biri toxique. Hama igitigu kikabihinguramwo ibintu ataco bitwaye umubiri. Nk'akarorero nk'iyo umuntu anyoye inzoga, igitigu kirayigabanya mu maraso yiwe. Iyo aba nk'umuntu yanywa ibiyeri bibiri, hama bikaca biguma bitembera mu maraso, mu bwonko, mu gitigu uko nyene, iyo nzoga irimo iyo alcohol ikaguma mu uko nyene. Byari bihagije kugira ngo umuntu ntatahe no muhira mbere acagwana n'indwara zikomeye uwo mwanya. Ariko kubera igitigu kica kigira detoxication, kirafata ya alcohol kayihinguramwo ibintu ataco bitwaye umubiri twita acetate. Mbere ico gitigu nyene kiza gukoresha mu guhingura ibinure vyiza dukeneye twita cholesterol. Mugo ya nzoga urumva yuko ibigabanutse, ya alcohol ibigabanutse. Kandi n'igihe wihereje imiti igitigu nico kiyakira hanyuma kikagabanya ubumara bwayo, mugabo navyo bica bihindukira bikaca bisinzikaza ico gitigu nyene. Igitigu kandi kiratuma kirahingura ibintu bitatu: indema mubiri cyangwa proteine, ibinure graisse, hamwe n'amasukari byo twita glycide cyangwa les hydrates de carbone. Nk'akarore twotanga nk'ubu wihereje imfungwa zirimo indema mubiri ni kuva proteine muri soya, mu biharage vyumye, mu kishaza bwumye n'ibindi. Igitigu kirashaka gufata izo ndema mubiri kikazihinguramwo ibinure twita glycogen, hama kacuronka isukari, naho woba atabintu wihereje byari mu isukari. Arico gituma naho womara imyaka 50 utarya ikintu kiri mu isukari sosa, umubiri ntiwigera ubura isukari kuko n'ibinure bwavyo n'indema mubiri igitigu kibihinguramwo isukari bivuye mu byo twita glycogen kiba cahinguye. Hama ikindi naco igitigu kirabika ama vitamine canke insanganyangaburo zo mu bwoko bune: vitamine A, vitamine D, vitamine K na vitamine E, ivyo twita vitamine liposoluble. Kugira ngo uvyihereje no munsi umubiri ushobore kuzovyikorako igihe kirekire, no mu gihe atangaburo uri kurafata yoba itanga iyo vitamine. Urumva rero twavuga yuko ari izine ihingura ikongera ikabika ibintu. Hama ikindi naco igitigo kirahingura insanganyangaburo canke vitamine K, hanyuma cikoze ku iyo vitamine K kaja gihingura ibintu twita prothrombine bituma amaraso atamera nk'amazi, ahubwo akavura n'igihe ukomeretse hakaca hafatana ntugumujoroma nk'inkabarashe byo twita diathèse hémorragique. Iyo rero prothrombine yabaye nko kigitigo kitayihingura kumbure kubera kigwaye canke kubera vitamine K yabuze, umugabo mwumvise ko na vitamine K kihingura ucugira ivyo twita diathèse hémorragique, uravirirana amaraso nko mu gihe wobukomeretse cyane nk'umukenyezi aramutse yibarutse atagira vitamine K na prothrombine kabari nkeya mu maraso no mu gitigu, umwana acagira ivyo biyita hémophilie néonatale, no kuvuga nk'igihe bakasuruzogi gwiwe acajoroma akavirirana. Urumva iki gitigu gikora ibintu bikomeye cyane, kandi kirafasha no mu guhingura vitamine D. Iyo vitamine D kariza guhoma icyunyunyu calcium, phosphore, fluor n'ibindi byunyu bifasha kugira ngo igikankana cy'amagufa n'amenyo bikomere. Muri make rero gikora ibikorwa bihambaye kandi bidasubirizwa n'ikindi gihimba icyaco cyose mu mubiri. Nibikorwa birenga 3,500 twabivuga byose mwako n'akaroro gusa dutanze. Iyo ugwaye igitigu rero ubugwaye igihimba gikomeye gusumba ibindi bihimba dufise mu mubiri. Yego. None mutubwira Alex, mbega indwara z'igitigu ziterwa n'iki, mbega ziramuko angahe? Ingwara z'igitigu tugiye kuganira ko ziramoko arenga 5.
mugabo tuza kuvuga atatu makuru abantu bakunze guhangana nayo gusumba yandi hariho nk'akarorero hepatite B ibyo twita hepatite sérique mu yindi mvugo y'ubuhinga hariho hepatite C hariho hepatite toxique izo zibiri za mbere ziterwa n'imigera byo twita virus mu gihe iyo ya gatatu hepatite toxique iterwa n'ubumara buba bwinjiye mu mubiri bivuye mu nzoga umuntu yanyoye nko mu bizinu biri toxique bitaribwa canke mu miti wihereje mugabo ikaca kugira ingaruka zikomeye tubivuze rero mu buryo twaguye kimwe iyo hepatite B yandukira uburyo yandukiramo yandukira biciye mu guhuza ibitsina n'umuntu ayigwaye ingene zifata abantu yandukira biciye mu guhuza ibitsina n'umuntu ayigwaye hama nawe bikaca ikwinjiramo iyo ni inzira imwe hepatite B yandukiramo hanyuma irandukira kandi biciye mu guhuza amaraso yawe n'ikintu cyakoze amaraso y'umuntu agwaye uwo mugera wa virus B utera iyo ngwara y'igitigu twita hepatite virale B hanyuma kandi umukenyezi iyo yibarutse mugabo akaba yaragwaye iyo ngwara birashobora gushika akayanduza umwana hajya ariko aribaruka izo nizo nzira zitatu nyamukuru hepatite virale B cyangwa iyo ngwara y'igiti giterwa n'umugera twita virus B yandukiramo hama kubijanye na hepatite virale C naho yandukira mwubwo buryo nyene hepatite B yandugwamwo no kuvuga mu guhuza ibitsina n'umuntu ayigwaye hajya mugabo abahinga barerekana yuko hariho n'ivyigwa vyakozwe basanga yuko no mu mpemu mu muyaga kujya kwa grippe hepatite C ushobora kuyandura mbere n'icyo gituma usanga abantu benshi cyane bagwaye hepatite C gusumba hepatite B kandi akaba ari nayo ikaze igoye no kuvura gusumba hepatite B na cyane cyane ko yoyo ifise amashusho amaforme menshi ashika 4 ibyo twita genotype 1 2 3 4 ivyo bituma inaba compliqué iragora mu kuyivura kandi sinzi kaza iratera ni cancer y'igitigu ku rwego rurengeye ubwo hepatite B itera hakaca haba rena ya hepatite igira gatatu hepatite alcoholic toxique nayo yandukira mu nzira zibiri nyamukuru nigihe umuntu aba yanyoye inzoga nuvuga les boissons alcoolisées hanyuma ubumara bita acetaldehyde dehydrogenase igitigo bwaco gihingura mwiyo alcohol uba wihereje mu nzoga hama ubwo bumara ukaca buza gusinzikaza no gusangangura igitigo canke ukaba ubugira kabiri wanyoye imiti wihereje imiti washaka ubwayo wayifashe nkuko muganga yikwandikiye mugabo ikabifise ubushobozi bwo gusinzikaza igitigo cawe hanyuma canke wariye canke wihereje ibindi bintu byose by'ubumara biri toxique hama kubera y'iki gitigo nkuko twabibonye arico gihimba ca mbere mu mubiri kijeje la detoxication gufata ubumara kikabwakira kugira ngo gusinzikaza ibihimba bitandukanye by'igitigo bwa bumara nyine buca buza gusindika ico gitigo cabwakiriye kikabugumya kikabuhingura kikabubika rero izo ngwara z'igitigo zobwo bwoko butatu hepatite B C na hepatite toxique nizo nzira tuzanduramo kandi bisobanura yuko wirinze izo nzira ushobora kuca wikingira izo ngwara z'igitigo ego urakoze cyane nashaka rero mugendere ko mutubwire ibimenyetso biranga izo hepatite zitatu mwaje kutubwira ibimenyetso nibihe bo ibimenyetso worabira ko umuntu kugira ngo ucugira amakenga uti simbira kwa muganga n'ingoga bavyemeze ko urwaye ingwara y'igitigo ni nk'ibi bikurikira hari ibyo twita ictère canke jaunisse nigihe aha mu gihimba cera cijisho usanga hahindutse hasigaye hasa n'umuhondo biba bitewe nuko igitigo cafashwe na wa mugera hepatite B hepatite C canke na hepatite A naho tutayivuze kubera yoyo iri kirazimangana ku isi canke kubera inzoga wanyoye canke imiti wihereje igasinzikaza igitigo mu maraso yawe haca haguyana ibintu bita bilirubine byahinguwe n'igitigo nivyo biza gutuma mu maso hahinduka aho kwera hagasa n'umuhondo ico ni kimenyetso ca mbere ikigira kabiri umuntu arababara mu rubavu rwo mu kuboko kw'iburyo ari naho igitigo giherereye nuva hypochondre droit akumva ububabare mbere bukaca bujyanirana nino mu bitugu aha amaboko ashamikiye
les omoplates akababara akaremerwa ico ni kimenyetso ntabanduka gishobora gutera amakenga uwo byabayeko kugira nyarukire kwa muganga bapime kugira barabe yuko yoba agwaye igitigu cyaba gitewe na virus B virus C canke bya bindi byonona igitigu nk'inzoga canke imiti gatatu canke kane hariho kwama urushe ukumva umunaniro uremerewe mu mubiri wigorora wayuza udabitewe nuko washonje utanabitewe nuko wakoze ibikorwa biruhishije cyane kandi uwo muruho nturuhugwe nuko waryamye masaha menshi canke waretse gukora ibikorwa nibyo mu mvugo y'ubuhinga twita asteni cyo nikindi kimenyetso gishobora kugutera amakenga kushobora kuba wanduye ingwara y'igitigu hariho umwanda mutoyi ushobora kuca usigara usa n'umuhondo kubera bya bindi bita bilirubine twavuga bihindura amaso bishobora no guhindura umwanda mutoyi ugasanga wazanye irangi hariho perte pondérale canke insuffisance pondérale umuntu yagwaye ingwara y'igitigu aronda akagenda ashira umunywera kuko igitigu ivyo gihingura mu isukari ibinure n'indema mubiri ari navyo binavyibusha abantu kitaba kikibihingura neza iyo kimaze gusinzikara hanyuma cagenda yonda hariho anorexie no kuvuga gutakaza akayabagu imfungwa zikaba ziteguye neza izahora zikuryohera nizisuye kukuryohera mbere wimariye umunsi udafunguye uretse kutinya kugwara gusinzikara no gupfa ubundi nivyo byari kukuryohera kutaba wifuza imfungurwa agatima kasivye ubwa nyuma hakaba nausée et vomissement iseseme mbere no kudahwa ukaba wodahwa ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru biranga umuntu yafashwe n'ingwara y'igitigu yabitewe na hepatite virale C B canke hepatite toxique ivuye mwazanzoga mwa ya miti n'ibindi bisinzikaza igitigu mbere amajamaka yuko ibimenyetso ni bimwe kuri ayo hepatite yose nyene atandukanye ego yaba ayo yose tuvuze uko ari atatu izo ngwara z'igitigu zose zitegwa n'ivyo bitatu hepatite B C na hepatite toxique zigira ibimenyetso bimwe mugo bihindagurika gusa bitewe n'urugero umuntu yasinzikayeko ego urakoze cyane ati turabonye ibimenyetso by'izo ngwara za hepatite nashaka mutubwire mbega nk'ubu umuntu yasinzikaye ego nibihe bimenyetso nibihe bimuranga arangwa niki umuntu yasinzikajwe n'ingwara y'igitigu hariho ibimenyetso bimugaragara ko hamwe ubibonye uca umenya uti uyu muntu ariko arasinzikara navyo nibi bikurikira hariho ibyo twita stéatose hépatique mu mvugo y'ubuhinga canke dégénérescence graisseuse du foie nigihe kwa muganga ugenda hanyuma bagucisha muri bamurika mu gitigu bakoresha ubuhinga bw'ikiganga bakaca babona igitigu cyawe gitwikiriwe n'ibinure canke imbere mu gitigu bagasanga haradengereyemo ibinure ivyo nivyo bita stéatose hépatique kabiri igitigu kiravyimba kigakakama ugenje nuko cyategeza kuba kingana dufatiye no ku myaka yawe abye twita hepatomegalie gatatu umuntu aruzura amazi munda indi gasigara imeze nk'akabindi aribyo twita acide canke cirrhose du foie hanyuma igitigu kirashobora kuzana utuvyimba bita nodule kwa muganga barabibona iyo bamuritse igitigu canke igitigu bwaco kikazana ibintu vy'ibivyimba vyimba byo twita tumeur mugabe byo bivimba bishobora kuba birimo cancer byo twita tumeur maligne canke ata cancer irazamwo ari byo twita tumeur benigne ivyo kwa muganga barabisuzuma akamenya ko harimo cancer canke atayirimo hanyuma igikurikira nuko umuntu aca sezera iyi si kandi hatari bwagere byo twita mort précoce kubera yuko yagwaye akaguma yiyonona tabizi canke abizi kubwo kubura kwitegeka canke kubura ubumenyi canke naho nta kundi byagenze yabuze umuti ubereye kumuvura kugira ngo akire yoroherwe yikingire hanyuma aca sezerisi ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru bitanu biranga gusi uwasinzikajwe n'ingwara igitigu urakoze cyane none Galex wamaze gufatwa yuvyifatamwo gute mbega nigiki yo kwirinda umuntu yamaze gufatwa tutaramuvuga abantu turashobora kubereka ukuntu bya bimenyetso duhejeje kuvuga uwo byashikiye ukuntu igitigu kigenda kimera nk'akarorero murabona ngaha ku ifoto iki ni igitigu
kimeze neza kitaragwara foi normal mugabo ngaha hepfo ni igitigu urabona utu tuntu twera ni ibinure biba byaranyengetere imbere mu gitigu ari bimwe twababwire bita steatose hepatique ari nabyo bizogenda bisinzikaza igitigu buhoro bikazana ya ngwara y'urusina canka akacagwara ibivyimba byo mu gitigu na kanseri ikaciziramwe aho rero ni kuri hepatite ni kuri steatose hepatique bya binure bidengera mu gitigu cyangwa bigatwikira igitigu aha murabona aha ni igitigu kiba carakakamye gisigaye ari kinini cyane ari byo twita hepatomegalie canke ngaha murabona aha ni bimwe twita asite cyangwa cirrhose yanda y'umugwayi w'igitigo isigara yabyimbye umengo na kabindi k'inzoga cyangwa k'amazi umuntu rero afise igitigo kigikomeye igitigo urabona ko kiba gisenye neza kimeze neza mugabo ngaha urabona yuko igitigo carabyimbaganye kimera nk'ikintu c'igikatsi hakunjya waganye igitoko gakora nk'umugahu umutobe wa mbere hama bijye bikamvugwa bigizwe n'indudu n'ivyatsi bisigaye bimeze nk'ibikamvugwa igitigo niko kiba gisigaye kimeze aho rero gisigara kinyenya amazi mu nda ariho uca usanga wa mugwayi asigara afise inda imeze nk'akabindi kuko iba yuzuye mw'amazi anyenya mu nda mugabo azanana mu gitigo cononekaye hanyuma kandi mwavya bimenyetso byo gusinzikara iyo umuntu yamaze kugera kuzana ibivyimba mu gitigo twabonye iyo igitigo kikimeze neza kitarasinzikara urakibona ukuntu kiba gisa kirasenye neza mugabo iyo amaze gusinzikara gushika naho igitigo kizana ibivyimba vya kanseri laba gisigaye kimeze nk'ibitandara vy'amabuye aha rero kanseri yaramaze kwinjira itewe n'inzoga itewe n'imiti yihereje ikonona igitigo canke itewe na virus B canke virus C hanyuma inkurikizi za nyuma nuko wa muntu yari yivuje biranka canke yivuza hatariho none ngaha yapfuye hataragera aha yasezeye urakoze cyane tubwire rero ubwo amaze gufatwa yo bifatamwe gute yo kwirindiki umuntu yamaze gufatwa n'ingwara y'igitigo hariho ibintu bine bikomeye mu bintu bimera ashobora kwihereza aramutsa bironse akabitegura ku rugero rwiza bigenda binagora igitigo buhoro mbere binaca intege na wa mugera yagwara yaba ari hepatite virale B hepatite virale C canke ari ubumara bw'inzoga bwasinze kaje igitigo kagenda kinaguka ibyo twita autoregeneration progressive ivyo ni bikurikira hariho uruboga bita hadi bamwe mu gihugu ntibaruzi ariko nk'iyo za Bugarama muri Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura ivyo barabidandaza mu masoko n'uruboga bita hadi hanyuma abatabizi n'abataruzi nabo batwumva bafise ubuhinga bw'ubushakashatsi bakoresha za internet bashaka kuca baja muri Google bakaca bandika mu iryo jambo hadi baca babona ifoto y'ugo ruboga benshi nk'ababi Bujumbura za Bugarama za Muramvya baca basanga baramaze no kurubona kandi rushobora guterwa mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi uruboga bita hadi rurahaba hariho ikindi gitegwa tutamenyereye cyane hano mu Burundi ngo kiri mu bya mbere kwisi mu bimera basanze birimo ibintu binagura igitigu niyo kiba caramaze gusinzikazwa na bwa bumara bwinjira mu mubiri canke wa mugera twita virus B canke virus C ni gitegwa bita chardon marie hakaba n'intete zipapayi le grain de papaye izo nazo zirimo ibintu binagura igitigu no mu gihe kiba carafashwe ari virus B virus C canke inzoga n'imiti baragisinzikaje hakaba n'ibyo twita cocktail thérapeutique n'umutobe dukanya mu mboga za beterave carotte hamwe na hadi ivyo byose twaba tuza kwerekana mu bunyene mwaka kanya n'ukuntu wocu bitegura kugira ngo bishobore kugufasha muri makerere nkagwa ruboga bita hadi uramutse ururonse ukarukanyamwo umutobe mu buryo tugiye kwerekana wavanze uwo mutobe na beterave na carotte ucukura muri radi ibintu bita glycoraphenine n'ibintu canke substance ifasha kugira ngo itume haba autoregeneration progressive des cellules hépatiques lésées nukuvuga uduce ndemangingo tugize igitigo twaramaze kononwa na ya virus twita virus B canke virus C canke kononwa n'inzoga canke n'imiti
haca hagenda haba kunaguka buhoro buhoro mbere ikizobikwereka ugiye uripimisha kwa muganga nk'inyuma y'indwi zibiri ukwezi amezi abiri ugenda usanga n'ibintu igitigo gisigaye gihingura vyerekana ko casinzikaye nka za gamajete no kuvuga bariko bararaba urugero rw'inzoga iri mu maraso yawe GPT phosphatase alkaline bilirubine n'ibindi baca bagenda basanga biguma bigabanuka kuko glycophenine hamwe n'ibindi tutadondaguye biri muri hadi bica bikora nk'umukubuzo mu kugenda bikura mu maraso yawe umurengero w'ivy'igiti gihingura mu gihe nyene glycophenine biri kiranagura n'amaserire cyangwa uducendemangingo twubatse igitigo. Hanyuma kabiri hakaca haba kimwe n'ababwiye bita Chardon Marie ni gitega kwizi cyane muri leta zimwe za Amerika mu Bubirigi mu Buhindi mu Faransa mu bihugu bitandukanye cyane muri Aziya na Amerika basanzwe bagikoresha mu kuvura ingwara z'igitigu mbere no kwa muganga barahingura umuti bita Silimarine uhinguwe mu iki giterwa bita Chardon Marie. Iyo Silimarine nayo ikora nka ya glycophenine iboneka mu ruboga bita hadi ivuye mu mababi mbere no mu miziri yo mu mababi y'ico giterwa Chardon Marie niho igwiriye gusumba handi hanyuma ikacigendira nagura buhoro imikorere y'igitigu na cyane kugenda ikubura ubumara igitigu kiba cahinguye nka gamajete GPT phosphatase alkaline bilirubine n'ibindi manzi bikaca bituma igitigu kigenda kinaguka na bya bimenyetso by'ubugwayi twavuga bikagenda bigabanuka inyuma y'ukwezi abiratatanu kazosanga umuntu yasubiriye kuba umuntu. Gatatu haca haza za ntete z'ipapayi twavuga mu vyigwa vyakozwe n'abahinga basanga yuko intete z'ipapayi zirimo ibintu bita benzine propionate ibintu bita carpaine ivyo bita papayine n'ibindi tutadondaguye ariko ivyo bitatu nyamukuru bituma igitigu niyo kimaze kuba carasinzikaye kidasubira kuguma gihingura ubumara buza kugisinzikaza nka za phosphatase alkaline za GPT za gamajete hanyuma kikagenda naco ubwaco kinaguka umaze igihe uri kurafata za ntete z'ipapayi ukazogenda usanga na bwa bumara bw'ici gitigo bugatera ya ngwara y'urusina inda ivyimba ikamera nk'akabindi ariko umubiri ahandi hasigaye uguma wonda ushira umunywera bigenda bigabanuka maze igitigo kagenda kinaguka buhoro. Kugira rero ushobore gufata izo ntete z'ipapayi uzivanze na ca giterwa bita Chardon Marie ushobora gufata n'intete z'ipapayi zarumishijwe neza ahantu hatagira imishwarara y'izuba kandi hadashika umuco w'ibintu byose byaka korolimine ari buji ari itara ari izuba zikahumira neza hanyuma zikaba broyer no kuba zigasyebwa zikaba agafu ukaca uvanga n'ibyo twita extrait de feuille de Chardon Marie abari ibintu bimeze nka poudre mugabo biri concentré cyane gusumba ifu waseye mu mashini canke mu isekuro bisanzwe kuko iba yaciye muri laboratoire bakagira concentration bagize ibyo bita extraction. Hanyuma ico gihe rero ya Silimarine iba ari nyinshi cyane muri extrait ya Silimarine ya Chardon Marie ukaca yivanga na yazi ntete z'ipapayi ukagira nk'ibiyiko bitatu byuzuye iyo poudre y'izo ntete na Chardon Marie y'amababi hanyuma ukaca biraza mu nusu y'ilitiro ry'amazi avuye kuziko yeri karabiragira hanyuma ukacushira mu kintu gapfundikira nko mu ijage nk'akarorero mugabo ukacubishira ahantu atagira itara kandi bifundikiye mu buryo bidahema bukeye ucumimina mu gatambara kera hanyuma katagira irangi hanyuma ayo mazi uronse twita maceration uca uyanywa inchuro nka zine ku munsi ufata duke ku munsi bigaherana n'umunsi no kuvuga nk'akararo mu gatondo saa 6 nka saa 10 no mwijoro imbere yo kuja kuryama mugabo iminota nka 30 imbere yo gufungura canke irenga mugabo wafunguye naho karindira amasaha 2 kugira bije munda ata muzigo w'imfungwa ziko ziranozwa mu mfungurwa mu mushishito kuko no kwinjira mu maraso kw'ivyo bintu twavuze biri muri Chardon Marie nka Silimarine na bimwe twavuga mu mbuto z'ipapayi benzine propionate carpaine na papayine bica bigabanuka ubushobozi bwo kwinjira mu maraso iyo uvyihereje munda hariyo imfungurwa ibi rero bica bigenda binagura ca gitigo. Hanyuma ubwa nyuma hariho ukuntu ushobora gutegura umutobe muri beterave
muri za mboga za hadi no muri carotte. Ibyo nabyo ukaba ubitegura uko gukurikira. Ushobora gufata inusu y'ikiro ya carotte nini nshasha zitamaze imisi zisoromwa, kandi zimaze gusoromwa zitabitswe ahantu hari itara cyane ku mishwarara y'izuba, kuko isangangura ibintu twita les antioxydants birimwo igitigo gikenera, nkuko duhava tubibabwira mu kanya gatoya. Hanyuma ukacufata n'inusu kilo ya beterave yateguwe uko nyene, hamwe n'inusu kilo ya rwa ruboga bita hadi. Hama byose ukacubironga mu mazi yitwa ko ari meza yo mwirobini cyahe kuri rusengo, bivana naho umuntu aherereye. Hama yeje kubironga uca rero ufata ukavyinika mu mazi avuye ku ziko ari karabira eau bouillante. Hanyuma habimazemo nk'umunota umwe ukacubikuramwo, hama ukacubicisha ku kuma bita râpe carotte gafise udutoboro twinshi dutobaguye. Hanyuma ukuri kurakuba beterave, carotte na hadi kuri za ntoboro za kakuma bita râpe carotte. Hari n'igihe râpe carotte bari plastique, niko haca haza utuntu dukoroka tumeze nk'isombe zinoze duciye mwa za ntoboro. Uca udukanyira mu gitambara cera kisukuye neza, cyangwa ugakanyira mu ntoke woze neza n'isabune hamwe ubuzi kusukuye, kuko utaza gusubira guteka uwo mutobe. Hama wa mutobe ukuye mu ivyo bintu bitatu uca unywera icyarimwe ntububike. Aho rero ukuyemo ibintu bikomakomeye, na cyane cyane ivyo twita carotenoid nka vitamine A, igitigo kiza guhingura mwayo macarotenoid nka betalayine yavuye muri beterave, alpha et beta carotene A yavuye muri carotte na beterave, hamwe na glycosaminide yavuye muri hadi. Ivyo byose bica bimera nk'umukubuzo kubura umara uri mu maraso igitigo cyahinguye, ari nabwo buza guhindukira bugasinzikaza cya gitigo, na cyane cyane ivyo bita phosphatase alkaline n'ibindi. Na bya bindi bituma wiyagaza urwaye igitigo, bilirubine yabaye umurengeri igahindura n'ibara ry'amaso hamwe n'umwanda mutoyi, byose bica bigenda bivamwo igitigo kaca guma kinaguka. Uciye banga rero na wa muti wakoze mu mababi ya chardon marie n'intete z'ipapayi, uyu mutobe uzokorera ibitangaza umugwayi hamwe mu minsi nko mu kiringo cy'ukwezi amezi abiri, nawe ibipimo byo kwa muganga bizoba bimutangaza ivyamubayeko. Urakoze cyane. None hari ibyo umuntu wafashwe yo kwirinda yogira iki? Ego cyane, umuntu yafashwe hariho ibintu yo kwirinda. Ivyo yo kwirinda ni nk'ibi bintu bikurikira. Ibintu ashobora kwirinda mugabo ntibisobanura ko abyirinza abakizi, ahubwo yirinda guma sinzikaza igitigo ciwe no mu gihe bataratanga kwivura canke yo bari karivura. Navyo nibi bikurikira: inzoga z'ubwoko bwo aribwo bwose, zaba zemewe n'amategeko canke ziwujijwe n'amategeko, kuko kwemerwa n'amategeko sivyo zituma bitaba ubumara mu mubiri w'umuntu. Izo yozica kure, kubera yuko igitigo gisanzwe gisinzikaye gihingura enzyme bita alcool dehydrogenase, icituma haboneka ubumara mu nzoga acetaldehyde dehydrogenase businzikaza igitigo gisanzwe cigorewe. Nta nukumviriza itabi ririmo ubumara burenga ibihumbi 4 iyo bimaze kuba umwotsi. Ubwo rero ukaca bugenda businzikaza ca gitigo, kuko twumvise ko arico cakira ubumara bwinjiye mu mubiri kugira ngo bugabanuke mu mubiri, mugabo ukaca businzikaza ca gitigo. Imfungwa zirimwo ibinure byinshi, na cyane ibinure iyo bishize ahantu hakanye vyiremarema nk'amamesa, ivyo yobica kure. Tutibagiye n'ibinure bigumye twita les acides gras saturés biboneka mu mata, mu magi, mu nyama no mu bihinguwe muri ivyo les dérivés. Ivyo yobica kure abaramutse agwaye ingwara y'igitigo. N'amavuta ubwayo, hari amavuta yemerewe ugwaye igitigo, nk'amavuta ya tournesol, ibihoke, amavuta bita huile d'olive, amavuta ya elayo, yo yarya mugabo yatekanye duke nk'akayiko kamwe mu mfungurwa ziwe, karakwiye mugabo ntakarange, kuko akaranze ujya muriro mwinshi ucuzana ubumara budasanzwe no mwayo mavuta, nk'ivyo twita acroleine bitera ingwara ya cancer. Kandi uwo mugera wonyine agwaye, iyo nzoga yamwononye byonyine bimupredispoza cyangwa bituma ashobora kugwara kansere byoroshe. Hanyuma yo kwirinda gukora ngo aruhe cyane, akirinda amafiriti, akirinda n'umunyu, isukari, ibintu bisosagirika bashize mu isukari yo mu mahinguriro, imitobe cyangwa jus n'amafana yobica kure. Uwirya sukari icituma igitigo gihingura ibintu biza kugwiza ibinure mu maraso, hanyuma bya binure kasho bigenda bigatwikira igitigo. N'uwo mugera gwaye wonyene utuma igitigo kigwiza ibinure byinshi, akaca guma yisinzikaza wenyene. N'umunyu
yorya gake cyane kuko ariye mwinshi nawo uca ugenda ugasinzikaza igitigu nacyo gisanzwe cigereye ahatemba muri make rero yirinze ivyo akaca afata bijya bintu twaberetse bivuye mu ntete z'ipapayi muri chardonnay muri beterave karoti na radi umugwayi azogenda atangara buri munsi ku ngaruka nziza no kuruhuka yarasinzikaye. Urakoze cyane Alex. Akajambo kanyuma nobwira abantu bariko baradukurikirana hariho umuhinga w'umudagi yitwa Claude Beru yanditse igitabo gikomeye cyane mu byo kukinga ingwara no kuzitoteza dukoresheje ibimera ingaburo nziza. Ico gitabo bacita Les délices des potagers. Niwe yavuze amajambo avuga ngo nombreux sont les témoignages de guérison des maladies même très graves par une alimentation judicieusement sélectionnée dans le règne végétal. Mu Kirundi yaravuze ngo hari bishinga ntahe byinshi dufise by'ingwara mbere zinakomakomeye zigenda zikijwe n'ingaburo yatoranijwe mu bwitonzi no kuvuga biciye mu vyigwa by'abashakashatsi byitondewe neza muga bitoranijwe mu bimera. Shaka kubwira rero abantu bagwaye igitigu ntibagende ngo biganyire ngo bibaze ngo isi yarabahereyeko cyatewe n'inzoga nibazihagarike mugo basha batanga gufata ibyo bintu twababwiye cyatewe n'umugera hepatite B canke C nibagende birinda biyo bintu twababujije nkuko ubushakashatsi bwavyerekanye ariko ntibiganyire ngo bagiye gupfa mu misi mikeye hariho ibyizigiro kuko mu bimera Imana yarabiyegejemo ibintu biruhura barushe n'abaremerewe.